So there are some very important lessons in this passage here. hari ibyigwa bidasanzwe twokwigira muri ibi bisomo turiko turaraba. I think up through history, God has always had a church. Ico nizera nuko mu mateka y'isi canke ya Bibiliya Imana yamye ifise ishengero ryayo. For a long time, Israel was God's church. Ku myaka myinshi Isirayeli ryari ryo hanga ryari rifise ivyera vy'Imana, ryari ry'igishengero ry'Imana. But were there true believers outside of Israel? Mbega none ni bande bizera nyakuri hanze ya Isirayeli? Yes, we see several examples in the Bible. There were true believers outside of Israel. They were not Israelites. Turabona buroro bwiza hariho abandi bantu bizeye Imana hanze y'Abisirayeli batari Abisirayeli. Were all people in Israel good people, saved people? Ariko kandi no muri Isirayeli hariho abantu beza bakorera Imana. You had some bad people in the church in Israel as well. Turafise n'abandi bantu babi mu ihanga rya Isirayeli. The same thing I think we see all up through history. You see it in Israel, you see it in the early church. Ibyo tubona mu mateka ya Isirayeli tukabibona mu ishengero rya mbere ry'intumwa. But an important thing is God has a church. He has a fold. Ikintu gihamba cyo gushira ku mutima nuko Imana irafise urugo rurimo intama zayo, irafise ishengero ryayo. Abo bantu bakunda ukuri. And according to John 10 verse 16, where does Jesus want his sheep to be? Ku bugombe bwayo muri Yohana 10:16 mbega yifuza ko intama zayo zose ziba hehe? He wants them to be in his fold. Yifuza yuko intama zose ziba mu rugo. And he wants to lead the sheep, his sheep that are somewhere else, that are outside of the fold. He wants to lead them into his fold. So there is one flock, not 45,000, one flock. Imana yifuza yuko izo ntama ziri hanze iziyobora kuza mu rugo kuko hari urugo rumwe sizango 45 urugo rumwe rwayo. Now how is Jesus going to do that? Mbega none Yesu azobikora gute gukura izo ntama zasanze ariyo kura zizane mu rugo? How is he, according to verse 16, how is he going to lead his sheep into the fold? Twisunze umurongo wa 16 Yohana 10:16 mbega Imana izobikora gute kugira ngo iyoborere intama ziri yo hanze izizane mu rugo? Did you notice what he said in the end of the verse there? John 10:16. What does he say in the end of John 10:16? Hano tubona mu kwiherezo ry'umurongo wa 16 uko izobikora. Yohana 10:16 ku gace kanyuma k'uyu murongo uko nizo bigenza ngizana izo ntama ziri kure. It says that they will hear his voice. Havuga ngo zizokumva ijwi ryanje. And there will be one flock and one shepherd. Aho rero hazocaba umukuku umwe n'umwungero umwe. Jesus wants to gather all his true believers into one flock. Yesu yifuza gukoranira abo bose bitwa bizera nyakuri bukuri mu mugwi umwe, mu muryango umwe, mu rugo rumwe. Through his voice. Biciye mu ko zumva ijwi ryayo. Now, what is the main way we can hear God's voice today? God speaking to us today. Mbega ni yahe nzira dushobora kumvamo ijwi ry'Imana? Ni yahe? It's through the Bible. Duciye muri Bibiliya yera. We are told that all scripture is given by inspiration of God. Ivyanditswe byose byahumetswe n'Imana. Or the Greek here is literally is God breathed out by God. Mu kigiriki ni Imana ivuga. Imana iriko yonyene ikoresheje akanwa kayo ikavuga. This is Christ's voice. Aha ni ijwi ry'Imana, ni Imana iriko iravuga muri iki gitabo. In other words, mu yandi majambo, through studying the Bible, we may find God's true fold, God's true church. mu yandi majambo, mu kwiga Bibiliya, bagenzi ntagari kumviriza, kwiga Bibiliya dushobora kuvumburamwo urugo nyakuri rw'Imana, ishengero ry'ukuri ry'Imana. In other words, God is going to use his word. mu yandi majambo, Imana izokoresha ijambo ryayo to gather his children into one flock, into one kugira ngo yegeranye abana bayo mu ishengero rimwe, mu mugwi umwe, mu rugo rumwe. Does that make sense? Biriko biratahurika. This is how we should determine what is God's church. We should look at the Bible. Uku niko duhishura ishengero ry'Imana ry'ukuri turaba muri Bibiliya. We're going to spend most of our time tonight umugoroba wacu umwanya munini tumara by looking at 7 characteristics of God's true church. Tugiye kuraba ibimenyetso ndwi byerekana ishengero ry'ukuri ry'Imana.
7 characteristics that will help us identify God's end time people. ibintu ndwi ibimenyetso ndwi ushaka kumenya ishengero ry'ukuri ry'Imana wo kwisunga. We find the first characteristic Icyambere turagisanga in 1 Timothy mu 3:15. ikete ya mbere ya Timoteyo 3:15. Paul says, "But if I am delayed, I write so that you may know how you ought to conduct yourself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of the truth." Paul aravuga ngo ni naba nkitevye ukwiye kumenya uko bukwiye kugenzwa. Turabe ikete ya mbere ya Timoteyo 3:15. Amajambo ahambaye cyane turasoma izina rya Yesu. Ariko ni naba ngitevye nukugira ngo uzomenye uko bikwiye kugenzwa mu ngoro y'Imana, niyo shengero ry'Imana nzima, vyongeye niyo nkingi ishigikiye ukuri. So how is God's church described here? Mbega ishengero ry'Imana hano ryerekanye gutera ihishuwe gute? Inkingi, What is it supposed to be? ishengero ry'Imana ritegerezwa kuba rimeze gute? The pillar and ground of truth. Inkingi ishigikiye ukuri. In other words, our first characteristic is correct doctrines. Ikimenyetso cya mbere kiranga ishengero ry'ukuri ni byizegwa by'ukuri. The pillar and ground of truth. Inkingi ishigikiye ukuri. If a church is teaching serious errors, nimba ishengero ririko ririgisha ibinyoma rikabyemanga, can that church be God's iryo church? shengero ryo bari iry'Imana gahema. If a church is teaching an eternal hell where God is tormenting people, nimba ishengero riko ririgisha gihonomu iriho yo guturira abantu ihoraho, if a church is teaching things like Sunday holiness, nimba ishengero riko ririgisha ukwera kwa dimanche nk'umunsi wera, if a church is teaching that you have to go to a priest in order to receive forgiveness, asanga ishengero riko ririgisha yuko bisaba ngo uje kumupatiri cyangwa se kubuhagarariye ibyo gusenga kugira ngo umwaturire ibyaha, can that be God's church? mbega iryo bishengero ry'Imana? I don't think so, according to the Bible. Sindabyizera, sindanabyumvira nisunze Bibiliya yera. God's church is going to teach the truth. Ishengero ry'Imana ritegerezwa kwigisha ukuri. The beliefs of God's church is going to be in line with God's word. Ibyizegwa byitwa iby'ishengero ry'Imana teza kuba bishingiye ku kuri kwa Bibiliya. God's church is going to teach the truth about the state of the dead. Rero ishengero ry'Imana ritegerezwa kwigisha ukuri. God's church is going to teach the truth about the Sabbath, Ritegerezwa kwigisha ukuri kubijanye n'isabato, about the second coming, kugaruka kwa Yesu kwa kabiri, and we could go on, right? n'ibindi bikurikira. Now think about this. Iyumvire rero kuri iki. We can just sit down and I can try to think, what church should I choose? What church should I be part of? Urashobora kwibaza ikibazo none nijya heshengero nobamo. And I can, just come up with some ideas myself. Ndashobora kuza ubwanya afise ibyumviro no kubwira. I can say, I'm going to choose this church because I love the food there. I'm going to go to this church because they have so good snacks and desserts. Mpisemo iri shengero kuko kumboreri rigaburira abantu ibintu byiza. It's not wrong to have good food, right? Ni bibi none kugira ifungwa nziza gaye. But is that what we should look for when we choose our church? Mbega ico nico twofatira ko mu gihe duhitamo ishengero. Or maybe someone say, I'm going to choose this church because this church is popular. Ngiye guhitamo iri shengero kubera ko iri shengero nikimenyekana ku bantu rirazwi n'amakungu. I love the music in this church. It's so, I don't know, so lively. Mpisemo iri shengero kuko bafise baririmba neza bavuza ibyuma neza byabo. Maybe someone say this church building is so nice. I love the glass painting. Iri shengero ukuntu ryubatswe ni gitangaza ndarihisemo. Well, God has given you a free will. Imana nibyo yaraguhaye umwidegemvyo wo guhitamwo. You can choose a church based on that. Ushobora gukoresha uwo mwidegemvyo ugahitamo ishengero ufatiye kuri ico kintu wafatiyeko. But I think if you want to follow the Bible, ico niyumvira ugombye gukurikira Bibiliya, if you want to follow Jesus, ukaba ushaka gukurikira Yesu,
we should ask ourselves, what church does God want me to be part of? dutegereza kwibaza ubwacu mbega imana yifuza ko duhitamwo And we should ijyanye look at the biblical characteristics for what a church should dutegerezwa be rero like. tugeze kuri iyo ngingo dushaka twisunga ingingo ngenderwa ku bibiliya yerekana iki ku ishengero nyakuri And the first thing there is that we want to look for a church that is teaching icyambere correct ishengero doctrines. ry'imana inkingi ishigikiye ukuri ishengero rifite ibyizegwa by'ukuri bishingiye kuri bibiliya So that's characteristic number 1. icyo ni ikimenyetso cya mbere kikwereka ishengero ry'ukuri Come with me to Revelation chapter 12. tujyane mu byashe yohana igice cya 22. This is the passage we'll spend the most time on tonight. This is the passage we'll spend the longest time on tonight. rero iki ni igice gihambaye cyane cyacu kuno mugoroba And we're going to find several characteristics that will help us to find out what is God's end time. aha hantu turahashimika kuno mugoroba kuko kiraza kuba igice dutebamo cyane kitwereka ibimenyetso bitandukanye ibintu bishobora kuguhishurira ishengero ry'ukuri. You can read verse 1 to start. umurongo wa mbere no duhereye anyereka uruzi. Yeah, you can just read it. 12:1. Revelation 12:1. Yashe Yohana 12 mu ntungi. Yohana yerekwa umugore n'igisato cy'amahero. Ikimenyetso gihambaye kiboneka mu ijuru. Umugore yambaye izuba, ukwezi kwari munsi y'ibirenge byiwe, mu mutwe yambaye urugori rw'inyenyeri 12. All right, so John sees a woman here. Aha tubona Yohana abona umugore. How is she described? Mbega amwerekanye ko yarameze gute? Yarameze gute ga yebo? It's an interesting description. Hari ibintu byerekanye byari biri kuri uyu mugore. She's clothed with the sun. Yambaye izuba. Moon under her feet. Ukwezi kwari munsi y'ibirenge byiwe. And she has 12 stars. Mu mutwe yambaye urugori rw'inyenyeri 12. This is clearly symbolic. There is lots of symbolism here. The question is, what does this mean? Ikibazo ni iki ibi bigereranyo bisigura iki? What we want to do is we want to let the Bible explain itself. Icyo turi bukore no kureka Bibiliya yisigure ubwayo. We don't want to just make something up. What does this mean? Okay. Ego turi bugice tuvuga ku cyo bisigura. Anyone know what does a woman represent in Bible prophecy? Mbega yemwe hari uwonyishura umugore mu bahanuzi bwa Bibiliya asigura iki yerekana iki? Church. Ishengero murakoze. I think that's exactly right. You see this imagery throughout the Bible. Iyi shusho tuyibona muri Bibiliya umugore agereranya A ishengero. couple examples. 2 Corinthians 11. For I am jealous for you with a godly jealousy, for I have betrothed you to one husband, that I may present you as a chaste virgin to Christ. Paul is writing to the church here. Ikete ya kabiri y'Abikorintho 11:2 ndabafitiye ishari ryo kubwo Imana kuko nabahaye umugabo umwe niwe Kristo ngo namubashingire mumeze nk'inkumi itunganye. So he's describing the church as the bride of Christ. Rero ishengero yerekanwa nk'umugeni wa Kristo. Another place you see the same imagery is in Ephesians chapter 5. Ahandi tubona umugore yerekanwa nk'ishengero Abanyefesi igice cya 5:25. Husband loves your wives just as Christ also loved the church and gave himself for her. For this reason a man shall leave his father and mother and be joined to his wife, and the two shall become one flesh. This is a great mystery, but I speak concerning Christ and the church. Bagabo mukunda abagore banyu nkuko Kristo nawe yakunze ishengero akagigura. Twegeye hirya ku murongo wa 32 iryo banga rirahambaye ariko ryerekeye kuri Kristo n'ishengero. So a woman, there are many verses again in the Old Testament, in the New Testament, Hari mirongo myinshi haba mu isezerano rya kera no mu isezerano rishasha. where a woman is described as, the church is described as a woman, as the bride of Christ. Aho ishengero yerekanwa, aho umugore yerekana ishengero yerekanwa nk'umugeni wa Kristo, inkumi itagira agasembwa. A woman in Bible prophecy represents a church. Mu buhanuzi bwa Bibiliya umugore yerekana ishengero. In Revelation there are actually two women. Mu byashe Yohana ariko tuhavuga abagore babiri. One pure woman Umugore atunganye and one harlot woman. mbere n'umugore w'umusambanyikazi. The harlot woman represents the fallen church, the Antichrist church. Umugore w'umusambanyikazi yerekana ishengero ry'ibinyoma antikristo. While the pure woman represents God's Mu church. gihe umugore atunganye yerekana ishengero ry'Imana.
And in Revelation chapter 12, mu byashyiriweho Yohana rero igice cya 12 it's a description of God's church. ni rero ni ishengero ry'ukuri ry'Imana rikoreraho ishugwa. It's clothed in the sun, which is often associated with God. It's a symbol of God. Uyu mugore yari yambaye izuba. 12 is oftentimes, I mean, you have 12 tribes, you have 12 apostles. Yari afise ku mutwe wiwe urugori rw'inyenyeri 12, imiryango 12 y'Abisirayeli, intumwa 12. The woman in Revelation 12, it's the pure woman. It's God's church. Uyu mugore turiko turamujyasha Yohana 12 ni umugore yerekana ishengero ry'Imana. So our second characteristics, how can I identify God's true church? Rero ikimenyetso kigira kabiri cyo dufasha ukuntu tukomenya ishengero ry'ukuri ry'Imana. The second point is it's a church that loves Jesus. Ni ishengero rikunda Yesu. It's the bride of Christ. Rero n'umugeni wa Kristo. So it will teach correct doctrines. Rero ni ishengero ryigisha ibyizegwa by'ukuri. And it will be a church that loves Jesus. Ni ishengero rizoba rikunda Yesu, umugeni wiwe. Let's continue in Revelation chapter 12. Tubandanye mu byashyiriweho Yohana igice cya 12. We'll find three more characteristics here. Tugiye kuraba ibindi bintu bitatu hano. You can read verse 4 through 6. Niba usome kuva ku murongo wa 4 gushika ku 6, ndasoma mu izina rya Yesu. Umurizo wacu ukwega icya gatatu cy'inyenyeri zo kwijuru uzishiburira ku isi. Icyo gisato gihagarara imbere y'uwo mugore agira byare kugira ngo niyabyara kirotse umwana wiwe. Abyara umwana w'umuhungu, niwe azoragiza amahanga inkoni y'icuma. Umwana wiwe arasahugwa ajanwa ku Mana no ku ntebe yayo. Umugore ahungira mu bugaragwa aho afise ahantu yateguriwe n'Imana kugira ngo bamugaburireyo iminsi 1260. Nimwakira ijambo ry'Imana. You can also read verse 13 and 14. Umurongo wa 13 n'uwa 14. Kandi cya gisato kibonye yuko gikororewe ku isi gihiga wa mugore yabyaye umuhungu. Umugore ahabwa amababa abiri nkukuma nini kugira ngo agurukire mu bugaragwa ahantu hiwe aho agaburirirwa igihe n'ibihe n'igice cy'igihe arindwa icyo kiyoka. Revelation chapter 12 is a brief description of God's church up through history. Ibyashyiriweho Yohana 12 ni impfunyapfunyo idihishurira ishengero ry'Imana mu mateka ya Bibiliya. It actually covers a couple thousand years of history. Rero muri iki gice tuhabona ubuhanuzi mu by'ukuri bukoranye imyaka myinshi. And it gives us a few important snapshots of God's true church in different phases of muri iki history. gice tugenda tuhabona indabo iduhishurira kahise kukuri k'ishengero ry'Imana mu mateka. I think the first phase we see here is the woman represents the nation of Israel. Icyambere tubona hano nuko uyu mugore yarahagarariye ihanga ya Isirayeli. Did you notice that the woman is bearing a child? Mwumvise yuko uyu mugore yatwaye inda y'umwana. And it says in verse 5 that this male child is going to rule all nations with a rod of iron. Abyara umwana w'umuhungu niwe azoragiza amahanga inkoni y'icuma. Who is this talking about? Hani ndavuzwe ga yemwe. He's talking about the Messiah, about Jesus. Havuzwe Mesiya Yesu. And what did who is the dragon in this chapter? Who is the dragon? Mbega ni igisato ninde muri iki gice? Satan. It says in verse 9, Satan is the dragon. Ku murongo w'icenda havuga ngo cya gisato cy'amaherukirwa nico Satani. What does the dragon try to do when the child is born? Mbega none igisato gerageza gukora iki igihe umwana avutse? He tries to kill this child that is going to rule the nation. Kigerageza kugomba kumwica kumurotsa uyu yaragiye kuyobora amahanga. When Jesus was born, igihe Yesu yaravutse, Satan used King Herod Satani yakoresheje umwami Herode to try to kill Jesus. kugira ngo Herode yice Yesu. He killed all the infants. Herode tubona yica abana bose to try to kill the promised Messiah. kugira ngo mu kwica abo bana arabe ko yokwicamo na Yesu Mesiya. So the first snapshot here is Israel, God's church at that time. Indabo rero ya mbere muri ubuhanuzi uyu mugore arerekana Isirayeli ishengero ry'Imana. Jesus was born in Israel. He was born in the Jewish church, if you will. Yesu yavutse ku munago mu miryango y'Abayuda. But
Thankfully, God protected him, and eventually he went back to heaven. Imana ishimwe kuko mu nyuma Yesu yaraheje igikorwa cyiwe asubira mu ijuru. And because the Jews rejected the Messiah, kubera yuko abayuda banse Yesu, Jesus started a new church. Yesu rero yatanguje ishengero rishasha. From the faithful Jews, he started a new, the Christian church, the early church. Ashingiye ku bayuda babizigirwa, Yesu kurabo yatanguriye ishengero rya mbere ryo tukunda kwitanga ishengero ry'intumwa. What did the dragon and the Jews do to the church? What did the Jews do to the church? Mbega none abayuda bakoreye iki shengero ry'intumwa? They persecuted them. Barabahamye. When Jesus went up, the Jews started to persecute Jesus' igihe Yesu yaramaze gusubira mu ijuru, abayuda batanguye guhama intumwa nabo bose bizeye Yesu. And when the church eventually got into apostasy in the dark ages, in the middle ages, igihe ishengero ryari rigiye mu gihe cy'umwiza cyangwa cy'ubuhakanyi, the apostate church started to persecute those who wanted to follow the Bible. abo rero batanguye guhama abo bose bahisemo gukurikira Bibiliya. So we read here that a persecution begins. Aha rero dusoma yuko agahama katanguye, and the woman has to flee. uyu mugore rero yategerezwa guhunga. Did you notice in verse 6 where did the woman have to flee? Ntimwabibonye mu murongo wa gatandatu yuko umugore yategerezwa guhunga gahema. Revelation 12 verse 6, what does it say? Ibyashiwe Yohana 10:6 havuze gute? Where did she have to flee and for how long? Uyu mugore yategerezwa guhungira hehe, mbega kumara igihe kingana gute? Dusome iki? Into the wilderness for 1260 days. Mu bugaragwa kuhamara iminsi 1260. So the church is fleeing into the wilderness. Ishengero rihungiye mu bugaragwa for 1260 prophetic days. Ni minsi 1260 mugabo iminsi yo mu buryo bwa gihanuzi. Now this is an important time period in Bible prophecy. Iki ni gihe gihambaye cyane mu buhanuzi bwa Bibiliya. We studied this in an earlier evening. Mu vyigwa byarenganye twarabyize. It's mentioned 7 times in different ways. Bivugwa inshuro 7 mu buryo butandukanye muri Bibiliya. Ibi by'iminsi 1260. We also studied that according to Bible prophecy, 1 prophetic day equals 1 literal year. Kisunze ubuhanuzi bwa Bibiliya, umunsi umwe mu buhanuzi ugereranya umwaka. There is a lot of biblical evidence. Hari mirongo myinshi muri Bibiliya nko muri Ezekiel 4:6. Just like you have on a map, you have a map scale. 1 centimeters might represent 1 kilometer. Aha rero twisunze ikarata dushobora kuvuga ko santimetero mushobora kwerekana kilometero. In the prophecy scale, 1 prophetic day represents 1 literal year. Ariko ku ikarata y'ubuhanuzi umunsi umwe ugereranya umwaka. This 1260 year period was during the dark ages. Iyi myaka rero yo kuva muri 538 kugeza mu 1998 ni bwa buhanuzi bw'amezi 42 cyangwa se iminsi 1960 ni gishengero ryamaze riri mu mwiza. It was during the time of the Antichrist rule. Ni gihe Antikristo yari karayobora isi yari mu mwiza wo mu byamwemo kuri iki gihe mubona. And the Bible said that God's church would be on the run during this time. Aha rero byanditse yatubwiye ngo ishengero ry'Imana rizoba, because they would be persecuted. Rizoba riri mu bugaragwa kuko rizoba rikorera hamwe. They would flee into the wilderness. Bazohunga kuko bazoba ariko bahigwa. And this is exactly what happened for hundreds of years. Ibi rero nibyo byabaye mu binjana byagiye bikurikirana nkuko mubibona 1998. Christians that want to follow the Bible rather than tradition or the Pope. Abakristo bahise mu gukurikira Bibiliya mu gishingo c'imihango no gukurikira papa. They had to flee to not be killed, literally. Bategerezwa guhunga kugira ngo ntibicwe. Unfortunately, millions of people also got killed for their faith. Ikibabaje rero amamiliyoni y'abakristo benshi yarishwe. But some also survived. Ariko kandi Imana yagizigama hari n'ababayeho. One of these groups was the Waldensians. Umwe muri iyo mugwi barabo bitwa abawadanese, abantu baba mu bugaragwa. This group of believers, you found them in multiple countries: Spain, France, Germany, Italy. Muri Espagne, mu Faransa, muri Alemanye, muri Italy, turabona iyo migwi yose abantu bibereye mu bugaragwa yo mu misozi. They were literally living in the mountains, hiding. Murabibona baba hariya mu bihonamanga mu misozi niyo bihisha.
One of my friends lives actually in the Waldensian Valley in Italy. umwe mu bagenzi banje araba muri iyi misozi hariya muri Itali. They were faithful in the face of death. Aba n'abantu bariko barahwana n'urupfu. And they were hiding, they were small copies of the Bible, and when they worked as businessmen, they would try to give it to people aba sometimes. bagendana Bibiliya bayinyegeje mu makoti hama bashikiriye nk'umudandaza bagatora agapapuro bakamuha. So during this period, God's church is persecuted. Ni muri iki gihe rero ubuhanuzi bwatweretse ngo ishengero ry'Imana ririko rirahamwa. But thankfully, after the 1260 years, Dushima Imana yuko ku iherezo ry'iminsi 1060 God's people can come out of hiding. abantu b'Imana barashobora kuva mu bugaragwa barakubiyo bari barahungiye mu bugaragwa. So in the end of Revelation chapter 12, Ku iherezo ry'ubuhanuzi bwo mu byasho Yohana 12 we read an important description. turahasoma ikintu gihambaye cyane gihishuwe hano. We read a description of God's end time church. Tuhasoma ubuhanuzi bw'ishengero ry'Imana ku iherezo ry'ibihe. Ishengero ry'Imana ku iherezo ry'ibihe. I'm tempted to spend more time. We could spend hours on this study, okay? Numva umenga ariko ngerageza ko nkoresha umwanya kuko ibivyuga birasaba kanya. We could give you more characteristics than we have time for. Tushobora gutanga ibimenyetso byinshi y'abakajyo kari kadukundi. But we are highlighting some of the most important points here Ariko tonight. turavuga ibintu ingingo turavuga ibintu bimwe bihambaye muri bya bintu twavuga. And it's going to be clear enough with those characteristics. Ibi rero biraza gutuma ku muntu wese bitahurika ibimenyetso bishobora kuranga ishengero njya kuri ry'Imana. But let's go to the last verse, Revelation 12:17. Tuje ku murongo wa 17 w'ibyasho Yohana 12. And the dragon was enraged with the woman, and he went to make war with the rest of her offspring who keep the commandments of God and have the testimony of Jesus Christ. Ico gisatu kigirira wa mugore inzigo kirigira ngo kigwanya abo mu rubyaro rwiwe basigaye bitondera ibyageze by'Imana kandi bafise ibishingira Yesu ntahe. So how does Satan feel about God's end time people? Mbega none Satani afise uwahe mugambi ku bantu bo mu iherezo ry'ibihe, abantu b'Imana bo mu iherezo ry'ibihe? He's enraged. He's not happy. Afise inzigo ntago abishimiye. He's angry at them. He has always disliked God's people. Right? Ntago yigeze akunda abantu b'Imana mu mateka y'isi, mugabo turabona ishavu. Now we find three more identifying the characteristics here. Tuhabona ibindi bintu bitatu byongera bihishura ishengero ry'Imana. First of all, when you study the context of the chapter here, Icambere wize iki gice ukuntu kimeze. The first glimpse is Israel, God's church in the time when Jesus is born. Icambere tuhabona kahise k'ishengero ry'Imana igihe Yesu avuka. Then we read a description of God's people during the 1260 years of persecution. Inyuma yuko Yesu asubiye mu ijuru turahabona ishengero ry'Imana mu bihe by'umwiza imyaka 1160. And then this chapter ends with a description of God's end time movement. Iki gice kiza guhereza kitwereka ishengero ry'Imana ibiriranga ku iherezo ry'ibihe. And we are trying to identify that movement by 7 characteristics here tonight. Turiko turagerageza kwerekana uyu mugwi. And Warugo rw'Imana dukwisunza ibintu indwi. And our third characteristic Icambere twabonye is that this movement will be organized after 1798. Uyu mugwi uza gusubira kwiyegeranya kwitunganya inyuma y'umwaka w'1998. This church, this group of people comes on the scene after that 1260 year prophecy. Uyu mugwi cyangwa ishengero riza kuvyuka rivuye mu bantu basigaye inyuma ya myaka mibi y'agahamo 1960 hajya muri rya mwaka ni kweherezo rya bwabuhanuzi, which ended in 1798 when the Pope took when Napoleon's general took the Pope captive. Muri rya mwaka tubona hari ikintu cyabaye umugeneral yitwa Napoleon mu France yatumye uwitwa Berthier umugeneral wiwe kuja gufata umupapa mu Butaliyana. Now we find 2 more important characteristics in chapter 12 verse 17. Hari ibindi bintu bibiri bihambaye tubona mu gice cya 12. What else do we learn there about these people? Mbega uyu mugwi abantu uvuga kwikiga yemwe umurongo wa 17 hajya ibintu bibiri. They keep the commandments of God. Bitondeye ibyagezo by'Imana. There are several verses in Revelation. Oliver read another verse. 14 verse 12 says the same thing. They will keep the commandments of God. Ibyasho Yohana 14:12 bazoba bitondera ibyagezo by'Imana. So our fourth characteristic is God's end time church, God's end time movement, God's end time people are going to keep the commandments. Ishengero ry'abantu b'Imana kwiherezo ry'ibihe ritegereza kuba ryitondera ibyagezo by'Imana harimwo
And n'isabato. this includes the seventh-day Sabbath that unfortunately many Christians neglect today. Ibi rero bishiramwo n'itegeko rya kane rya rindi ritubwira umunsi ugira indwi w'isabato ari wo munsi wirengagijwe n'imigwi myinshi y'abantu bitwa abakristo basenga. So again, we are studying what church should we be part of. None igihe rero twibaza ngo nijyahe shengero mu by'ukuri nkwiye kubamwo. It's not Jesus' will that we have thousands of churches to choose Si from. ubugombe bw'Imana ko habaho y'amashengero 45 twabonye. He wants us to be united. Imana twabonye yifuza ko tuba umugumwe. Well, we should look for a church that teaches the truth. Dutegereza kuraba ishengero ryigisha ukuri. A church that loves Jesus. Ishengero rikunda Yesu. A church that keeps the commandments. Ishengero ryitondera ibyagezwe. Not to be saved, but because they are saved. Si ukubera yuko bitondera ibyagezwe ngo bakizwe ahubwo baza bararonse agakiza. Now there is one more characteristic here in verse 17. Hariya turahabona ikindi kintu kigira kabiri. What else are we told about God's end time people here? Abantu bo mu iherezo b'Imana cyangwa se umugwi w'abantu bumvira Imana kwirezo igihe ikindi kintu kibaranga n'igiki. They keep the commandments and they have what? Bitondera ibyagezwe by'Imana. The testimony of Jesus Christ. Bafise n'ibishingira Yesu ntahe. Now what does that mean? Nibyo bisigura iki? Well, let's let the author describe it himself. Reka tureke umwanditsi wenyene yabihishura. In chapter 19 verse 10, Ibya Yohana 19 umurongo w'icumi. it says that the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. Havuga ngo ibishingira intahe Yesu ninde? Ni mpwemu ubuhanuzi. So God's end time church will have the spirit of prophecy. Ishengero ry'Imana ryo mu bihe bya nyuma iteza kuba rifise mpwemu ubuhanuzi. God's end time church will have the gift of prophecy. Ishengero ry'Imana ryo kwiherezo ry'ibiherezo barifise ingabire. So this is our fifth Ya mpwemu ubuhanuzi. this is our fifth characteristics. Iki rero ni ikimenyetso kigira gatanu mu byerekana ishengero ry'ukuri. I'm not going to say much about this tonight. Uyu mugoroba ntago nza kuvuga byinshi kuri bijanye na mpwemu On ubuhanuzi. Wednesday we are going to have a whole presentation about this. Ariko kuwa kane w'isabato cyangwa isemerekere tuzoba dufise ikigwa ciramvuriye kuri ibi. And if that is not enough, ask me questions. I wrote a book on this topic actually, so it's a topic I have studied a lot. Uyu ni umutwe w'amajambo ni ikigwa naguye cyane mbe naranditse n'igitabo ku bijanye na mpwemu ubuhanuzi. All right. Let's go to Revelation 14. We're going to find our last two characteristics in Revelation chapter 14. Tuje Yohana 14 tugiye kuraba ibindi bimenyamenya ibimenyetso bindi bibiri kuri bya bimenyetso ndwi biranga ishengero ry'ukuri. Tuje Yohana 14. Revelation 14, and you can read verse 6 through 12 there. Ndi busome kuva ku murongo wa 6 gushika ku murongo wa 12 ndasoma izina rya Yesu. Yohana yerekwa abamarayika batatu kandi mbona ubundi mumarayika aguruka hejuru cyane mu kirere afise ubutumwa bwiza butazoshira bwo kubarira ababa kwisi n'amahanga yose n'imiryango yose n'indimi zose n'amoko yose avuga n'ijwi rirenga ati mwubahe Imana muhimbaze kuko igihe cy'imanza zayo gishitse musengi yari mijuru n'isi ikiyaga n'amasoko y'amazi. Uwundi mumarayika wa kabiri akurikizaho ati kirasenyaguritse Babuloni cya gisagara gihambaye cyateretse amahanga yose umuvinyo niwo shavu ry'ubushurashuzi bwacu. Uwundi mumarayika wa gatatu akurikizaho avuga n'ijwi rirenga ati nihagira umuntu asenga cya gikoko n'igishushanyo cyacu akemera gushirwako ikimenyetso mu ruhanga cyanke mu kiganza, uwo nawe azonywa ku muvinyu niwo shavu ry'Imana uteguwe utavanze mu gakarabo k'ishavu ryayo, kandi azobabarizwa n'umuriro n'ibizuku imbere y'abamarayika bera n'imbere y'abamwagazi. Kandi umwotsi wo kubabazwa kwabo upfunduka ibihe bitazoshira, ntibaruka ku murango no mu ijoro abasenze cya gikoko n'igishushanyo cyacu, umuntu wese yemeye gushirwako ikimenyetso cy'izina ryacu. Aho niho kwihangana kw'abera guserukira bitondera ibyagezwe n'Imana no kwizera Yesu. You can also read verse 14 finally. Umurongo wa 14. Kandi mbona igicu cera, no kuri kino gicu ubuki ibyagiye ko asa n'umwana w'umuntu yambaye urugori rw'izahabu mu mutwe kandi afise umuhoro ukarishe mu kuboko. Nimwakira ijambo ry'Imana. Okay, so this is what we call the three angels' messages. Iki gisoma mpejije gusoma kitubwira ubutumwa bw'abamarayika batatu. An angel, the word angel literally means messenger. Umumarayika asigura intumwa. And these are three very important messages that God wants his
messengers to share with the world in the last days. ubu ni ubutumwa butatu buhambaye cyane Imana yifuza yuko intumwa zayo mu iherezo ry'ibihe zigisha zisangiza isi. This is God's final message to the world right before the second coming, right before he ubu ni comes back. ubutumwa butegereza kubwirwa isi imbere y'uko iherezo ry'ibihe rishika. Ni ubutumwa rero bw'igihe cy'iherezo buragezweho. And you can be sure that God's end time people, God's end time church, they are going to preach this message. ishengero ribaho mu gihe cy'iherezo ry'ibihe ritegerezwa kwigisha ukukuri kw'abamarayika batatu. This is our sixth characteristic. iki ni ikindi kimenyetso kiranga ishengero ry'ukuri. Ni ishengero ryigisha ubutumwa bw'abamarayika batatu kuko ni ubutumwa bwo mu gihe cy'iherezo buragezweho. God's end time church is going to preach this ishengero message. ry'Imana ryo mu gihe cy'iherezo ritegerezwa kwigisha ubutumwa bw'abamarayika batatu. They are going to warn the world against Babylon and the mark of the beast. bategerezwa kuburira isi ku bijyanye na Babuloni n'ikimenyetso cy'igikoko. They're going to speak of a judgment right before the second coming. bategerezwa kuvuga ibijyanye n'urubanza imbere y'uko Yesu agaruka ubugira kabiri. I don't know about you, but I only know one church that is really preaching this message sinzi today. ku kuntu mwebwe mubifata jewe nzi ishengero rimwe rikora ibi. Now there is one more characteristic we find in this passage here. ariko hari ikindi kintu kimwe nk'ikimenyetso cyerekana ishengero ry'ukuri dusanga muri iki gice. This gospel, the everlasting gospel, ubutumwa bwiza butazoshira in verse 6 and verse 7, umurongo wa 6 n'umurongo w'indwi. where is it going to be preached? mbega buzovugwa hega yewe To whom? kuri bande? Every nation. What does it say? End of verse 6. Every nation, tribe, tongue, and people. ni ubutumwa buzovugwa ku isi mu mahanga yose imiryango yose n'indimi zose n'amoko yose. In other words, mu yandi majambo God's end time church ishengero ry'Imana ryo mu iherezo ry'ibihe is going to be a worldwide movement. ni ishengero dusanga ku isi yose. It's not going to just be a church that only exists, in Burundi or in Sweden or, si ishengero dusanga mu Burundi cyangwa akagwi kari hariya muri Swede. Some churches are big in one part of the world. ugasanga ishengero rimwe riri mu duce tumwe tw'isi Or maybe they exist in a few countries. cyangwa ugasanga riri mu bihugu bike. God's end time church is going to be a ishengero worldwide ry'Imana movement. ryo mu iherezo ry'ibihe ni ishengero dusanga ku isi yose. So 7 characteristics of God's end time church. tubonye ibintu ndwi byerekana ishengero ry'iherezo ry'Imana. It will teach correct doctrines. ni ishengero ryigisha ibyizerwa by'ukuri. It's the bride of Christ. It loves Jesus. ni ishengero rikunda Yesu. God's end time church is going to be organized sometime after ni ishengero 1798. ryitunganya ibihe biza kuza inyuma y'umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1998. God's end time church is going to keep God's commandments, including the Sabbath. ni ishengero ryitondera ibyageze by'Imana n'isabato y'umunsi ugirindwi rimwo. It's going to have the spirit of prophecy. izoba rifise ingabire ya mpemu w'ubuhanuzi. It's going to preach God's final message to the world, the 3 angels' ni message. ishengero ryigisha ubutumwa bw'Imana ku isi ku iherezo ry'ibihe ry'ubutumwa bw'abamarayika batatu. And it's going to be a worldwide ni movement. ishengero riri ku isi yose. So these are 7 characteristics from the Bible. ibi ni ibimenyetso ndwi dukuye muri Bibiliya yera ntibikuye ahandi hantu. We saw in the beginning, Jesus wants to gather his flock through his tugitangura voice. ikigo twabonye ngo Imana iragomba gukoranya intama zayo zose mu rugo rumwe. Yohana 10:16. This is not something I'm making up. These are biblical characteristics to si help us know jewe where to go. ndabivuze ahubwo ni ukuri kwa Bibiliya yonyene irikiri isigura. The question then is, where can I find such a church? ikibazo ni iki? ibi bintu ndwi twobisanga mu jya hishengero none. To simplify it a little bit, mu kubihindura bigufi, can you think of any church that was organized after sometime after 1798 wokwiyumvira ku ishengero ryasibiye kwitunganya rikongera kubyuka inyuma y'uriya mwaka 1998 that keep God's commandments, including the Sabbath, rifise ibyageze 10 harimo n'isabato? and that is a worldwide movement? ishengero riri ku isi yose. I only know one. jewe nzi rimwe. Even if I look only on those 3, especially if I look on ndabyo all bitatu 7. mubona nashize ko umuhondo. If you know about any other one, please come and tell me afterwards. ukaba uzi irindi rimwe ngwino uze kurimbarira. But the only one I have found until now jewe iryo navumbuye nisunze Bibiliya gushika akanya is the Seventh-day Adventist Church. amen. ni ishengero ry'Abadventiste b'umunsi w'indwi. It fulfills all characteristics iryo perfectly. ugize ko rikwije ibi bintu indwi byose.
That is why I chose to become a member of this niyo church. mpamvu nafashe ingingo yo guhinduka umudventiste w'umunsi w'indwi. So, I hope this has made sense so far. Nizere yuko ibi bitahuritse ku muntu wese. Nibyo gabagenzi. The Seventh-day Adventist Church, Ishengero y'abadventiste w'umunsi w'indwi, I believe, is the only one that fits all these mu characteristics. kwizera kw'iwanje nta rindi ndabona rikwije ibindwi niryo ryonyene rikwije ibi bintu indwi. This is not just one of many churches. Si rimwe mu mashengero menshi. This is God's end-time church. Ni ishengero ry'Imana ryo mu iherezo ry'ibihe. This is God's end-time movement. Ni umugwi Imana yatoranije mu iherezo ry'ibihe ngo ushitse ubugombe bwayo. It's a prophetic church Ni ishengero rivuka rivuye mu buhanuzi bwa Bibiliya. with a prophetic message Rifise ubutumwa bw'ubuhanuzi ritegeza guhisi. that has been entrusted with God's final message to the world. N'ubutumwa Imana ibaha hagati uti bwira isi ibi. Again, as I said earlier, Nkuko nabivuze mu itanguro ry'icigwa, when Jesus talked about his fold, his flock, igihe Yesu avuga urugo rwiwe, Yohana 10:16, we clearly saw that there were he had true sheep, good people outside of twabonye the yuko fold, Imana ifise intama, mugabe izo ntama ziri hanze y'urugo. and there were bad people inside of the fold. Twongera turanabona mu byakoze n'umwa ko hariho n'abandi bantu babi bari mu rugo indani. There are true believers, I think, in every denomination, Muri buri shengero aha hanze harimwo abizera babizigigwa. and not everyone in the Seventh-day Adventist Church are true believers. Ariko kandi sinuko uwo wese ari mu ishengero ry'abadventiste ari umwizera w'ukuri. But according to Bible prophecy, this is God's end-time movement. Ariko twisunze ubuhanuzi bwa Bibiliya ngibi ibintu indwi biranga ishengero ry'Imana ry'ukuri ryo mu iherezo ry'ibihe. And I believe Ico nizera nuko this movement uyu mugwi is actually a continuation of the Reformation. n'umugwi ushishikara kubamwo ivugurura, hashishikara ibyanditswe byarabishizaho kugenda bibahingura. I want to spend a few minutes on a couple last points as we bring things to a close Ndagiye kumara here. akanya gato kuvuga kuri iki. Now, during the Dark Ages, Mu bihe by'umwiza most people did not have access to the Bible. abantu benshi ntabwo bari bafise amahirwe yo kuronka Bibiliya. And human tradition was many times placed above the Ico gihe Bible. rero cyo muri iyo myaka imigenzo y'abantu niyo yari isaniye iri hejuru ya Bibiliya. Many truths of God's word were lost sight of. Ukuri kw'ijambo ry'Imana kwarazimijwe haza n'imigenzo. But gradually, God was raising up people that started to rediscover these truths of Ariko God's uko word. imyaka yagiye icana ko Imana yagiye itoranya abantu bagenda batora ingingo imwe bafatanya kugira ngo ukuri kw'Imana kongere guhinduke kumwe. That had been hidden under human tradition and so Kwa on. kuri kwari kwarahishijwe hakaza imigenzo y'abantu. For instance, we had the Waldensians. Hano turahabona umugwi w'abantu bitwa abawardanes, abantu baba hariya mu bugaragwa. They strongly emphasize how they want to follow the Bible above Aba anything n'abantu else. bari bashimitse badakugwa kwijambo kugukurikira Bibiliya. If I would have lived in that time, Iyo aba narabayeho muri ico gihe I would want to be one of the Waldensians. nari guhitamo kumwe mu bawardanes. Some time later, we had John Huss. Inyuma y'imisi mike turahabona, nyuma y'abawardanes turabona witwa John Huss. He preached the importance of obedience. Yigishije ku bijanye no kumvira. Not the obedience to humans, but obedience to So God. kumvira abantu ariko kumvira Imana. And then we had Martin Luther, Inyuma yiwe haraza Martin Luther, the great reformer. umugorozi ahambaye cyane. He nailed his 95 theses, right? Uyu yashizeho ingingo 85 zo kwitandukanya na Roma. He realized that many things the church was teaching in that time was not in harmony with God's word. Yavumbuye ko ibintu byinshi ishengero yarimo ry'abakatolika ryariko rirakora binyuranye cyane n'ukuri kwa Bibiliya. One of those things was salvation through grace. Ibyo yigishije nuko yarahagaze ku bijanye n'agakiza biciye mu buntu. It's not earned through your works. Ntabwo tugahabwa n'ibikorwa. It is through God's grace. Ni ubuntu bw'Imana. If I would have been in that time, I would want to be a follower of Iyo ngiza Luther. kuba mu gihe cya Luther sinkekeranya nari kuba umwe mu bakurikira inyigisho Luther yigisha. A bit later, we had John Calvin. Inyuma ya Luther turabona uwitwa Calvin, John. He came a little bit further in some sense. Yaje gatoya inyuma y'imyaka runaka inyuma ya Luther.
He emphasized Christian growth and God's sovereignty. uyu yahagaze ku gukura k'umukristo gutera imbere mu byampwemu yongera ahagarara no ku cyubahiro cy'Imana uguhoraho kw'Imana. He was teaching that you don't have to go to priest or popes to receive forgiveness. You could pray directly to God. yavuze ngo ntibikenewe kuja ku mupatiri cyangwa uje kwa papa ahubwo fukama usaba Imana irakumva. Gradually, more and more truths were discovered. uko imyaka yagiye Imana yatora umuntu umwe azana ukuri. The Anabaptists discovered that actually true baptism in the Bible is not sprinkling. uyu mugabo Anabaptiste yavumbuye umubatizo apana bya bindi byo kunyanyagiza k'amazi ku mutwe. It's full immersion. Mene majambo ni kwibizwa mu mazi. John Wesley hari umugabo witwa John Wesley talked about the importance of a holy life of yigishije sanctification ubuzima bwo kugororoka kubaho uri ntungane we uri umuntu atunganye. and this powerful revival movement, the Methodist Church, came out of it. uyu rero ya ishenge rya Methodist kubijanye n'ivugurura no kubaho ubuzima bugoroka niho baza gushingira ibyizeyigwa byabo. If I would have lived at that time, I would want to be a Methodist. iyo nkibaho mu gihe ca Wesley nari kuba Methodist. He discovered some important truths. yarigishije ukuri guhambaye. And then in the 1800s, mu gihe cy'igihumbi kimwe n'amajana umunani William Miller started what we call the Millerite movement. haje umugabo witwa Miller atanga icyo bitwa umugwi w'abamirerite. This was actually a cross-denominational revival movement uyu ni umugwi wagaragaye cyane uja mu hirya no hino based on Bible prophecy. wari umugwi ushingiye ku buhanuzi bwa Bibiliya. He was preaching that they were living in the last days, yarigisha yuko bariko barabaho mu bihe bya nyuma, that the prophecies were being fulfilled, ubuhanuzi ko buriko burasohozwa buriko burashika, and that Jesus was coming soon. avuga ko Yesu agiye kuza vuba. And hundreds of thousands were accepting the message. amajana ibihumbi byinshi by'abantu bariko barizera ukukuri. It was a powerful movement wari umugwi uhambaye ukomeye cyane uyu mugwi w'abamirerite w'abantu led by God. kandi Imana niyo yari iwuyoboye. Out of that movement came the Advent muri movement. uyu mugwi w'abamirerite niho tuza kubona havuka umugwi w'abantu bitwa Abadventiste. This movement rediscovered a few more truths that uyu had been mugwi rero wajya neglected. kuvumbura ukundi kuri kurenze ku byo Mirere yigisha. The seventh-day Sabbath had been largely forgotten by many Christians. tubona isabato ntiyari yaravuzwe n'abakristo benshi. The truth about the state of the dead and hell ibijanye n'urupfu ibijanye mbere n'iby'amagara and the health message. ubutumwa ku byo ubugorozi bw'amagara. So what we see is, during the reign of the Antichrist, rero mu gihe Antikristo ari we yaraganje atwaye isi, God's word was in darkness. bimeze nk'aho ijambo ry'Imana ryari risa nk'aho risinziriye gato. But step by step, God was revealing more light. intambuko ku yindi Imana yatanguye kuvyura umuco. umwe ahaguruka avuga iki wundi azavuga iki. Step by step, God was leading people out of that buhoro buhoro darkness. Imana yari kirakura abantu mu mwiza ibajana mu muco wa Bibiliya ingingo imwe ku yindi. But unfortunately, what happened many times ariko ikibabaje cyashitse mu bihe byinshi is that people that liked Luther, they said, "Hey, I love Martin Luther. We are Lutherans," and they kind of put their banner. We want to follow agahinda Luther. nuko uko ibihe byarenganya abantu bagiye bafata ati twebwe duhisemo ibya Luther, twebwe turi abakurikiye ibyizegwa Luther yigisha bagaca baherezaho. And they became a church that was teaching what Luther was abo teaching. rero bagaca babishengero bakigisha ukuri kwa Luther bigahereraho. And another church was founded through Calvin. We are Calvinists. We follow abandi Calvin. eka twebwe mbere duhisemo ibya Calvin nibyo byiza. We follow Wesley. We are Methodists. twebwe tuza gukurikira John Wesley turi Methodist. And they started to formulate these creeds and the beliefs. aba rero batangiye kugira ibyizegwa bashingiye ko bafashe kuri wabagorozi batandukanye babayeho mu bihe. Instead of continuing to discover more mu light, gishingo cyo gufata zangingo ngo bazifatanye baduge barondera ico bariko baragomba guhishura aba bantu. they stopped where their reformers stopped. bagiye bahagarariraho abagorozi bari icyo gihe. And this is one reason why we have so many different churches ngiri today. banga ritumye dufise amaegrize menshi mwisi. ikibazo kishingiye aha abantu bagiye batora ibyizegwa bimwe by'abagorozi babayeho muri iyo myaka bagaca bahagarariraho ntibatera intambwe. ingorane naha
That's why the last point I want to spend a few minutes on is important. icyo rongeye guhereza kuko uno mugoroba gihambaye. God calls us to follow him all the way. Imana iduhamagara kuyikurikira dufise ubutumwa bwuzuye mu nzira zose. Now, come with me to Genesis. Tujane mu itanguriro. Genesis chapter 11. Itanguriro gice cya 11. We see this powerful lesson here. Genesis 11. Itanguriro 11. And we're going to read in the end of the chapter. Turi buze gusoma ku iherezo ry'iki gice cya 11. You can read verse 31 and 32. Ndasoma umurongo wa 31 na 32. Ndasoma mu izina rya Yesu. Tera ajana umwana wiwe Aburamu n'umwuzukuru wiwe Loti na Sarayi umukazana wiwe ariwe Mukaburamu umwana wiwe bava muri Uri mu Bukarudaya ngo baje mu gihugu cy'Ikanani bashika i Harani bagereraho. Iminsi Tera yamaze yabaye imyaka 205 Tera araheza apfira i Harani. So here Abraham and his family, aha tubona Aburahamu n'umuryango wiwe, his father, se wiwe, where are they on their way? bari ku rugendo. They are leaving Ur, they're leaving the Chaldeans, this place of idolatry. Baba muri Uri ahantu basenga ibigirwamana cyane. And they are on the way to the land of Canaan. Bari ku rugendo baja i Kanani. But when they are on the about halfway, igihe bari bageze hagati na hagati y'urugendo rwabo, they stop. Barahagaze. But God wants Abraham to move further. Ariko Imana yifuza ko Aburahamu abandanya urugendo. If you can read chapter 12 verse 1 and 4. Itanguriro 12 umurongo wa mbere. Verse 1 and verse 4. Umurongo wa mbere n'umurongo wa 4. Uhoraho abarira Aburahamu ati va mu gihugu cyayo no mu bwoko bwayo no mu nzu ya so uje mu gihugu nzokwereka. 4. Nuko Aburahamu aragenda nk'ukoraho amubariye. Loti ajana nawe. Aburahamu yari amaze imyaka 75 igihe yava i Harani. So God calls Abraham to move further. Imana yahamagaye Aburahamu ati tibandanye urugendo uve aho hantu mu muryango no mu nzu ya so. To follow him all the way. Ujane nanje. Abraham's family have followed God. Umuryango wa Aburahamu wakurikiye Imana. They had taken some steps towards the promised land. Bisigura ngo barateye izindi ntambuko basigase baja mu gihugu cy'isezerano. But they stopped. Ariko barahagaze. And God wanted more from Abraham. Ariko Imana yifuza ibirenze kuri uyu mugabo wa Aburahamu. The same thing happens today. Ibi bintu rero nuno munsi biriko biraba. Some people that follow God, abantu benshi bakurikira Imana, they take some steps towards heaven. Yego nibyo bari ku ntambuko zimwe baja mu ijuru. They start to follow God in some ways. Barakurikira Imana mu nzira mu buryo bumwe cyangwa ubundi. But they do not follow all the way. Ariko ntago bakurikiye Imana mu mwuzuzo wose mu nzira zose nkuko ibishaka. In order to follow God like we should, kugira ngo dukurikire Imana nkuko bikwiye, sometimes we have to go further than our family. Rimwe na rimwe birakeneye ngo dutere intambuko turenga iby'imiryango ihagaze ko. Sometimes we have to go further than our friends. Dutegereza gutera intambuko turenga n'ibyo bagenzi bacu bahagaze ku inshuti. Sometimes we have to go further than our mentors. Dutegerezwa gutera intambuko turenga ibyo babantu twita abarimu, babantu twita abo twisunga mu buzima bashingiye ko, tubarenge twegera imbere. Or even our teachers or pastors. Mbere turenge n'ibyo abungere abatwigisha iby'Imana bashingiye ko. Jesus said, he who loves father or mother more than me is not worthy of me, and he who loves son or daughter more than me is not worthy of me. Ukunda se canke nyina ku muntu utisha uwo si wanje, kandi ukunda umuhungu we cyangwa umukobwa we kubandutisha n'uwo si wanje. I want to close with this incredible story. Ndagiye guheraheza n'iyi nkuru idasanzwe. Pastor John Robinson. Ni umupaseri umwungere yitwa John Robinson. So what happened was, icyabaye nuko this was during the dark ages. Iyi ni bihe by'umwiza mu byamwe mu ya myaka twabona. And a group of Dutch pilgrims, ingenzi zabo bitwa aba Dutch, they were about to sail over to America. Bari bagiye kurira ubwato bagiye hirya y'inyanja muri Amerika. They wanted to follow God's word.
bagomba gukurikira ijambo ry'Imana They wanted abadaci to serve God according to their conscience. bagomba gukorera Imana bisunze ico imitima yabo ibabwira mu byanditswe byera But they were persecuted. ariko barishwe So they were decided to take this long, dangerous journey. bafashe ingingo yo gufatira urugendo ruteye ubwoba kandi rurerure cyane They could well die on that journey. birashoboka ko bari gupfira muri urwo rugendo bari mu kiyaga It's a good chance that they would die in that new land. ni byiza ko bari gupfa bashyitse hariya muri Amerika But they decided to leave everything bahisemo guheba byose basiga inyuma in order to follow God. kugira ngo bakurikire Imana. Shortly before these two churches are about to sail over to America, akanya gato imbere y'uko ubu bwato birufata urugendo ruja muri Amerika, some things happen so that this pastor, John Robinson, he is not able to go with them. hari ikintu cyabaye cyatumye Pastor John Robinson atari bujane n'abandi. So their beloved pastor, he has to stay while they are sailing over. umwungere wabo bakunde ategereza gusigara inyuma igihe bo bafashe urugendo n'ubwato. But before they go, he is there. He says goodbye to them. ariko imbere y'uko bagenda yafashe akanya ko kubasezera And he preaches a final sermon for them. yigishije ikigwa cya nyuma kuri aba bantu kuri And rikoraniro. in this message, he says some really powerful things. muri ubu butumwa rero yaravuze ibintu bihambaye cyane. Listen to what he says. nimubirize icyo yavuze. He says, "Brethren, we are about to part, and the Lord knows whether I will live to ever see your face again." bakundwa turagiye gusezerana. Imana yonyine ni izi nimba tuzosubira kubonana amaso ku yandi. He knows this might be the last time he sees this. yarazi ko ishobora kuba akajyo kanyuma ko kubonana amaso ku yandi. For it's not possible the Christian world should come so lately out of such thick anti-Christian darkness, and that full perfection of knowledge should break forth at once. ntibishoboka kumbura n'ikigoye ko abakristo mu isi bashobora kuzoshikira igihe kumbure bahagarare ku kuri mu isi y'umwiza antikristo cyangwa se bashike mu kumenya ukuri kuzuye. Basically, he believed that many truths had been forgotten. icyo yizera nuko yavuga ati ukuri kwinshi kwaribagiranye. And they had started to discover those truths. They were on their way out of darkness. bari ku rugendo rwo kugerageza guhindura kumenya ukuri kubera ko umwiza wari warabuditse. But he tells them, this is a process. It doesn't happen overnight. It takes some time. si cyoroshye ni urugendo rubandanya si ibintu byoroshye ko twosha tubishikako. And then he goes on to say, yabananije avuga ngo I cannot sufficiently bewail the condition of the Reformed churches. Basically, I'm crying. When I see the condition of the churches, I'm very sad. iyo nitegereje uko ishengero rimeze muri kano kanya numva mbabaye mu mutima simbona ishengero risubiye guhaguruka rifise byose rivuguruye. Because they will go no farther than the instruments of their reformation. abona yuko ishengero ritari butera imbere kuko rifise ibikoresho bike byo bafasha kugira ivugurura ukuri ni guke. It's what we talked about. The Lutherans, they don't want to discover more truths. They stay with what Luther was. yani majambo abantu bafise ingorane kugomba kuguma hamwe ntago bagomba gutera intambuko ngo bavumbure ukundi kuri. This misery is much to be lamented. birarengeye gufa kubyidodombera turi mu kaga turi mu bihe bibi. For though they were burning and shining lights in their time, yet they penetrated not into the whole counsel of God. kuko ukuri kwinshi kwari ko kuratirirwa mu gihe cyabo rero ntago yabona abantu bari ko barimbika mu nama z'Imana ngo bashike kure. But were they now living would be as willing to embrace further light as that which they first received. ariko icyari kibereye mbega abantu ntibari bakwiye kwegera imbere ngo bavumbure ukuri kuruta ukuri bamenye gushika uno munsi. And finally he says, ubwa nyuma yaheraje avuga ngo I charge you before God and his blessed angels ndabaragije Imana n'abamarayika bayobera to follow me no farther than I have followed Christ. ntimunkurikire jewe ntimwisunga urugero ngeze ko guko nakurikiye Yesu. If God should reveal anything to you by any other instrument of his, nimba Imana izobahishurira ikindi kintu kirenze ku byo navuze ikoresheje ikindi gikoresho, be as ready to receive it as ever you were to receive any truth of my ministry. muzobe mwiteguriye kwakira uko kuri.
So he's making an important point here. avuze amajambo akomeye cyane igihe Imana yobahishurira ukundi kuri kurenze kubyo navuze ikoresheje ubundi atari jewe murazoye mwiteguye kwakira uko kuri ntimuze muhagararire ku majambo navuze. He says, be willing to receive more truths. tegura imitima yanyu kwakira ukundi kuri gushasha kurenze kubyo jewe Robinson navuze. Because he saw that many Christians, yabonye ko abakristo benshi they were embracing the truths of the reformer, bagumbiriye ukuri bahishuriwe n'abagorozi gusa, but not their mindset. ariko ibyumviro byabo ntibemere ko bishobora kwakira ukundi kuri. Not their mindset of discovering more truth. ntabwo bari bafise mu by'ukuri ibyifuzo byo kwifuza kuvumbura ukundi kuri. And he appeals to them rero yagize ikintu kimeze nk'umuhamagaro kuri aba bantu bagiye kuri ubwacu to follow all the truth. kubandanya bakira ukuri kose. He basically says, may God's word be your map. arasenza ati reka ijambo ry'Imana rihinduke ikarati bayobora apana jewe Robinson, oya isunge Bibiliya yera. And may Jesus be your captain. Imana Yesu Kristo abari wababera umuyobora. Amen. Amen. That's a message for us. ubu n'ubutumwa ku muntu wese yicyano kuno I mugoroba. want to finish where we started. ndagiye guherahereza aho twahereye. Wait, it should be, yeah, here we go. Yohana 10:16. Jesus said, and other sheep I have which are not of this fold, mfise n'izindi ntama zitari zo muri uru rugo, them also must I bring, birakwiye kuzija imbere, and they will hear my voice, zizokumva ijwi ryanje, and there will be one flock and one shepherd. hazoba umukuku umwe n'umwungere umwe. Does Jesus have sheep in other folds? Yesu arafise intama mu hanze, Yes. ego hanze y'urugo. But where does he want to lead them? mbega Yesu yifuza ko tuziyoborera hehe ga yewe? Into his one true fold. mu rugo rwayo gukuri. He wants to lead them out of Babylon. Yesu aragomba kuyobora izi ntama zikuye hanze muri Babuloni. He says, come out of her, my people. sohoka muri Babuloni bantu banje nimuviwe. And he wants to lead them into his fold. agomba kuyobora izi ntama mu rugo rwiwe, mu ishengero Jesus' ryiwe ry'ukuri. earnest desire was that his people would be one. icyifuzo gihambaye cya Yesu ni uguhamagarira izi ntama ziri hanze zize mu rugo. How would he do that? mbega azobikora gute? By his word. zizokumva ijwi ryiwe biciye mu ijambo ryayo. Do you believe Jesus is the good shepherd? urizera ko Yesu ari umwungere mwiza? Do you believe he leads us where it's best for us to be? urizera yuko atuyobora mu kibanza twategerezwa kubamo? Do you want to answer the call of his word? mbega uyu mugoroba uragomba kwishura uyu muhamagaro, kwitabira umuhamagaro wa Yesu? Do you want to be part of his flock? uragomba kuba umwe mu bagize urugo rwa Kristo? Do you want to be part of his end time movement? uragomba kuba mu mugwi w'abantu bari mu iherezo ry'ishengero ry'Imana rya Yesu ryo mu iherezo ry'ibihe? A worldwide church ishengero riri ku isi yose that keeps the commandments, yitondera ibyagezwe, that was founded after 1798, ryavutse inyuma y'igihumbi kimwe n'amajana 1998, that loves Jesus. ishengero rikunda Yesu. That is the message tonight. ubu nibwo butumwa kuri mugoroba. You're gonna receive a decision card right now. haragiye ku muhamagaro kuno. Today we have decision cards for everyone. You can write any question you might have, any prayer request. ushobora kwandika ikibazo, icyifuzo, nimba ufite umutwaro wifuza kusengerwa. And the two last decisions here, they are already on the decision card. Number 3 and 4, they are on the card already. ku gakarata hari k'ingingo ya 3 n'iya 4 witegura umubatizo. The first two, if you want to make these decisions, I encourage you to write down number 1 or number 2 or both. ndabahamagarira kwandika cyane cyane ingingo ya mbere n'iya kabiri canke yose, ingingo zose. So my first appeal to you tonight is this. umuhamagaro wanje wa mbere kuri kuno mugoroba n'uyu. Do you want to say with me, uragomba kuvugana usubiramo hamwe nanje? I want to be part of God's end time church. ndagomba kuba umwe mu bagize ishengero ry'Imana ryo kwiherezo ry'ibihe. The next appeal I have, umuhamagaro ugira kabiri kuri wowe n'uyu. I want to use my talents to serve in God's end time church. ndagomba gukoresha ingabire zanje mu gukorera Imana mu ishengero ryayo ryo mu gihe cy'iherezo. And number 3, I want to prepare for baptism. icya gatatu ndagomba kwitegurira umubatizo. Or I want to study the Bible with someone. ndagomba kwiga Bibiliya turi kumwe n'undi muntu.
I want to encourage you to make these important decisions tonight. ndakwinginze umugoroba ndaguhamagara gufata ingingo ihambaye kuno mugoroba. And then we can pray for those requests. Rero turashobora gusenga twisunze ibisabo byanyu, We can answer those questions. turashobora kwishura ibibazo, And we can help you to move further, to keep moving forward with Jesus. turashobora kugufasha gutera intambwe ku kwegera imbere mu kuvumbura ibindi byinshi muri Bibiliya. So I hope this message has been useful. Nizere ko ubutumwa kuri umugoroba bwabaye bw'igiciro cyane kuri wewe, And that you will follow the convictions of God's Spirit today. nizera ko ugiye gukurikira ukuri kwahishuwe n'ijambo ry'Imana n'icyo muri yera yakwemeje biciye mu byanditswe byera. Kudukarati bariko barabaha hari ingingo zine ruri buhite mu muhamagaro wawe, nimba uhita mu ngingo zose cyangwa uhitamo ingingo imwe, umuhamagaro uhawe wowe kuno mugoroba niwo muhamagaro ntanze. Ku dupapuro muhabwa rero urahitamo ingingo imwe cyangwa zose cyangwa izikuraba. You guide us through your word. Urakoze mwami ko watuyoboye mu ijambo ryawe. We pray that truly the Bible will be our map. Turasenze mwami kugira ngo Bibiliya itubere umurongozi karati tuyobora. And that you will be the captain of our lives. Abari wowe utubere umurongozi w'ubuzima bwacu. God, I thank you for the decisions that are made here tonight. Urakoze mwami kubw'ingingo zigiye gukwa kuno mugoroba. And I pray that you may bless all of us Ndasenze ngo duhezagire as we step by step follow you igihe intambwe ku ntambwe tugukurikira, and receive more and more light from your word. tukakira umuco wiyongera ko bivuye mu ijambo ryawe. This is my prayer in Jesus' name. Tugusenga kwanje mu izina rya Yesu. Amen. Amen, amen.